Merci beaucoup, ça va très bien. Votre Excellence. Bienvenue, Madame l'ambassadeur. Merci beaucoup, Votre Excellence. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, ça va très bien. C'est très bien de vous voir ici. C'est ma première fois ici à Gitega avec vous. Ah oui, nous sommes pas. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi aheje kwakira nyakubahwa aserukira leta zunze ubumwe za Amerika hano mu gihugu cyacu c'u Burundi, aho yaraje agana umukuru w'igihugu kugira ngo baganire ahanini ibijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi na leta zunze ubumwe za Amerika. Baganiriye rero bahuza babona ko imigenderanire igenda itera intambwe ije imbere, ivyo bikabonekera mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, dufatiye mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, mu bijanye n'igisata c'umuyaga nkuba, mu bijanye n'amagara y'abantu, mu bijanye n'ugwaruka. Eka aba leta zunze ubumwe za Amerika zirashima cane utwigoro leta iriko irakora kugira ngo igihugu gitekane, igihugu kibandanye gitera imbere, giteza imbere abene gihugu. Nyakuba rero aserukira igihugu ca Amerika, leta zunze ubumwe za Amerika ngaha, arashima ko iyo migenderanire iriko itera ije imbere, agashima cane ko hariho n'abanyamerika benshi baza ku bwinshi ku gatwe kabo, ku gatwe k'amashirahamwe barongoye, baja muri ivyo bisata bitandukanye. Aha yagarutse ku bitaro byo ngaha mu Kibuye, aha nyene Igitega bizinjirwa ejo na nyene icubahiro mukuru w'igihugu ko nawe nyene azoba ari hari, ko ivyo biza bigaragaza iyo migenderanire ko itera ije imbere, kuko ivyo bitaro birimwo abanyamerika benshi bariko barakora ku neza y'abene gihugu b'Abarundi. Aha banagarutse ku gisata c'umuyaga nkuba, aho usanga hariho abanyamerika bariko baraza gukora kugira ngo turonke umuyaga nkuba ngaha mu gihugu. Baravuga igisata kijanye n'ubutare n'agataka, baravuga igisata kijanye n'amazi, baravuga amashirahamwe nka Tubura n'ayandi aza kugira ngo aterere mu ntumbe kugira ngo abene gihugu baze batera imbere. Aha rero nyicubahiro umukuru w'igihugu yamushimiye cyane ko ari karakora bimwe biboneka kugira ngo iyo migenderanire hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika n'u Burundi itere ije imbere. Ati nukuri ndashima ko mwitanga kugira ngo bikunde iyo migenderanire iva kure cyane ibandanye ije imbere ku neza y'ibihugu byacu uko ari bibiri.